Floriane Irangabiye makuru mu Burundi yaramaze imyaka 2 mu buroko aho yariko akorera igifungo c'imyaka 10 yarekuwe. Uyu mugore yararindiranywe igishika na benshi mu Barundi akaba ahawe ikigongo n'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru dukesha urubuga rwa Twitter rw'ibiro vy'umukuru w'igihugu abishikiriza. Abarundi batari bake na cane cane abakoresha imbuga ngurukana bumenyi nka Twitter berekanye akanyamuneza kadasanzwe kuba arekuwe. Aba Barundi bakaba bashimiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri ico gikorwa c'umutima abakoreye. Ibinyamakuru bitandukanye by'Abarundi bikaba vyaciye vyandika iyi nkuru kuva iboneka kuri urwo rubuga. Naho akanyamuneza ari kose amakuru dukesha ikinyamakuru SOS Media nuko gashobora kwiyongera ku baryango babafunzwe bazira kugerageza guhirika intwaro muri 2015 kuko ngo umuhango wo kubabarira abanyororo umukuru w'igihugu azotanguza kuri uwo gatanu imuramvya ngo hashobora kubabarirwa na bamwe muri bo. Naho bumva abanezerwa atari bake nabo riniga nabo ntibabuze kuko hari nabatanguye kubishiramwo ubwoko ko naho arekuwe ngo niyasubira inyuma y'igihugu ngo azoca asubira kandi kuvuga nabi igihugu. Abandi nabo bataraba ryiza leta y'u Burundi bakaba bavuze ko ukurekugwa k'uwo muvyeyi ngo vyoba vyakozwe ku gitsure cashizwe kuri leta y'u Burundi. Ubona ko amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye aharanira agateka kazina muntu bari bamaze gusaba irekugwa ryiwe. Floriane akaba ababariwe yarasanzwe afungiwe mu ibohero rikuru rya Bubanza ariko akaba ataraho honyene yafungiwe kuko yafungiwe mu bohero atari make mu gihugu c'u Burundi.